hariho ibintu tuguma twibaza kumengwa amacakubiri yaraheze, twaba twibeshe cyane. Hatari amacakubiri yiki, hari amacakubiri yiki, hatari amacakubiri yiki, hari amacakubiri yiki. Reka mpagare ku macakubiri y'ibintu bikeyi, no kuvuga niki tugitanga uburongozi, igisoda, igipolisi muri amashuri d'excellence n'ibindi, twishimikije intara, twishimikije ubwoko. Nta macakubiri azofahetse kuko je ninje nk'umuhutu, bizokoma bizi ko ninje nk'umuhutu, ninje nk'umututsi, ntituba twagifuse. Ivyo bisaba ko cofudika kugira ngo habeho mérite, ibintu bikoreke para mérite. Nababwiye ko ngundi biharuro rero ni gute rero ajya yara ama concept bijya byari bifaransa yamayagwa dukunda kuvuga kugira mvuge yuko rero l'espérance de vie à 12 uno munsi biharuro byerekana yuko umurundi abaho a moyenne 60 ans. Twifuza yuko en 2040 tujya kuri 64.3 tukaja kuri 80 ans en 2060 kuko umwe rutangura ibukuru gakwira hose. Sinoza kubwira uno munsi ngo ugere règle de gestion ziri transparente najeje nyene munzu yiwanje bitari clair. Simvuga yuko utabuza amadefi kandi mumenye tuvuye mu Burundi. Jewe sindo umunyapolitiki mugaho nagiye nca misi yose urazi gushika mu gihugu abana abantu ushitse hano abantu bagahora. Aya ma projet arahari na site ya vision ndaza kubereka turiko turayidevelopa kugira dushire kivyo byose mukeneye muzora mubisanga ko rero ni fait de route. Rero twe nk'abari muri bureau stratégique icyo dukora no kuraba yuko ibyankenerwa byose biriko biraboneka kugira tubishire mu ngiro. Abafaransa bavuga ko une stratégie c'est savoir où tu vas et se créer le chemin pour y arriver. Ubundazi yo ndiko ndaja ni nkeneye nande kugira bamerekeze muri urwo rugendo. Nicyo turiko turakora umunsi. Concept ya emergence nabivuze, igihugu cyifashe gifise la part du secteur industriel muri PIB abari nini, le niveau d'industrialisation est rapide. Uno munsi ugura imashini muri Amerika nuri siri kwejo uzozinduka ari yindi bakubwira ati ngo ya malogiciel nacinjira, no kuvuga bari ku murindi uteye imbere. Recherche développement yiwa bari ku murindi uteye imbere, para avance. La situation yo tegezwa kubona tubona utwana nka dutatu tune dukora amasaha, dukora amarobo. Nari mu Bushinwa dernièrement mbona robariza ikuzanira ivyo kujya mu cyumba, ikazi kaba nashitse ku muryango ugurura kuri ascenseur kavuga ati nashitse ugurura. Mukuru w'igihugu amabivuga misi yose abakoroni basanze dukora isuka ubu nano ukora uruhindo. Ni kuvuga ko abarundi bakera bari baciye ubwenge. Muga twe twaraciye ku ishuri baturundamo ibifaransa géographique. Nta muntu numwe n'uwavuye hiyo kwiga metallurgie muri Rumani kuko barahari. Ubutare buhari hariya imusongati yigeze avuga ati tugende hariya. Rumani cyari igihugu cya mbere muri metallurgie. Twese tuzanya ama diplome gusa twishaka kwitwa PhD. Umuntu umwe yambwiye ngo na ma PhD nayo kudandaza amatitre gusa nje muri Nations Unies, nje muri Banque Mondiale, ndenganya abantu bose batinye. Non, l'important n'est pas ce que tu sais, c'est ce que tu fais avec ce que tu sais qui compte. Donc nos attentes rero kubona la réduction de l'écart entre les pays zigabanuka. Tukamatiko turakivuga na son excellence razugiye mu nama akavuga ati ngo yaserukiye igihugu cyanyuma ku isi muri concert des nations. Est-ce que muri babaze yo muri train cyangwa muki utinya no kuvuga yuva mudufashe yo tugiye réduction rero. La situation twifuza nos attentes nizo ivyo nacyo tuzobibona les bonnes performances macroéconomiques. Ni kuvuga ko le PIB wategezwa kuboneka tukure PIB yacu iri kuri 357 tuja kuri 2000 ndaza kugaruka ku biharuro. Tukuru umuntu ku myaka 60 yo kubaho espérance de vie aje ku myaka 90. Twese turashaka kubona abavyeyi biwacu baramba. Ndaza kubaha example nitwashika aho hantu. Je mutamakazi yapfuye mu maboko tuvuye muri scanner.
kubera dutonze umurongo twabuze nyene twinjira. Eski iskane nayo muzana muraza kuyizana no munsi. La stabilité politique et institutionnelle ntihagire umuntu mazo guhenda ibiturire bikiganje ntidushobora ntibikunda tuciyumvira yuko dukubita amakudeta ntibikunda fugira icyo twubaha. Eske niwe wamutoye muri 12 millions sur 12 millions abize probabilité ni combien? Ni mu marure murabe. Sur 12 millions la probabilité yo kuba umukuru w'igihugu ingana gute? Kubera iki yamutoye we itagutoye wewe. Uba rero ivyo batoye abantu twige kubaha inzego. Ivyo muraza kubibona mu indicateur kuko arimo mu indicateur icyo bita la stabilité démocratique. Muri stabilité démocratique c'est le respect des cycles électoraux. Nukubahiriza batowe. Simvuga ngo ndamusumvya amashure ngo ndamusumvya amagrade none shako yagiyeho. Ega ni nk'umuvyeyi nawe utora umuvyeyi wiyo. Donc icyo rero la stabilité, gouvernance, leadership icyo twuvuze tukagishira mu ngiro ivyo ni bimwe vyerekana ivyo byose. Le fort développement des secteurs secondaires nimwe nako ndavuga bya bindi turima cyacayi bwa butare tubutransformer byose bizotoke. L'indice iki tweka rero yuko igihugu gitera imbere c'est l'indice développement humain. C'est un indicateur composite irerekana iby'amagara y'abantu, éducation, ikerekana protection sociale, ikerekana umuntu ngene abayeho. Nico gituma muzobona yuko les statistiques zarahindutse. Le Nigeria ari igihugu cya kabiri ku isi iko muri Afrika, mugabo kubera PIB yabo yaduze ikimbere ya Afrique du Sud. Mugana nawe ari cyambere en terme de PIB, si cyambere en terme d'indice de développement humain. Kuko muri Nigeria ari ama classe abiri, ari abatunze n'abakenye. Muga muri Afrique du Sud malgré ivyo baciyemo baravuga ati ujya muri ari mu township ikayirisha muri Cape Town ifuko tumukura muri ya mabati tumubakira ama logements sociaux bazi kubaho. Donc on a essayé de réduire ayo maécart. Donc l'énoncé de la vision nuko d'ici 2040 tuzoba tufise igihugu gitekanye ata umuntu azinduka yibaza ngo ejo ngo turahunga. Hanyuma umuntu wese abeho neza ata umuntu ashobora gupfa pour une cause évitable. Abantu bapfa kubera malaria no kuri tubafise hanze, umuntu yicwa na religieuse tubafise hanze, mushobora kuzana amazi aho muherereye. Ivyo bintu c'est évitable. Ivyo barabirengeye abandi nta muntu akivuga ngo ndabuze ivyonjya. Nza kwiyumvira ngene zogira vacances ya Hawaii, sinza kwiyumvira ngene nza kujya mwijoro. Donc ivyo ni bibazo dushobora kukuraho. Une économie compétitive tirée par des secteurs agroalimentaires. Dufise ikawa nziza, dufise ivyo kujya vya kanovera, kubera iki tutobitransforma tukabidandaza. Twebwe dufise vyinshi cyane, mugabo on peut miser sur la spécialité. Akanovera gusa kuko je ne peux pas aller compétir avec le Brésil izana amatoni n'amatoni y'ikawa igasuka. Mugabo ko ndandaza akawa kameze neza, reka ntware dukeye nkaba bandi bene wacu ngaho haruguru. Urazi ko ama Starbucks yose harimo ikawa ngo made in à côté, muga yose iva ngaho iwacu. Ndi muri komisi jeje gukurikirana ivy'ikawa muri iyi minsi. On est en train de tout faire kugira tuzibire ntihagende nyinshi genda hariya. Est-ce que nta muntu numwe ngayo yo kugura akadusaya muri Starbucks tugatwara? Nababye ko dufise icyayi cyuzuye mu stock. Nimwagenda muri Green Park ndabasabe muce mu Iteza, murabe ngene icyayi kiko kironekara ko twabuze aho tukigurishiriza. Icyayi cyacu gifise fibre nziza naho bisabisane n'ahandi hantu. Hanyuma zifise valeur ajoutée iri hejuru. Hanyuma na exploitation des secteurs miniers ni kimwe dufise uno munsi cyoshobora kudukura muri aka kajagari turimo. Mwese muzani dolari mukaki aho kuritwara muri Berbe mujya kwa Siyoni kubera lo gap rinini cyane. Mugani twe exploiter nickel iyi ya madovize tubura yochaza cette fois ukeneye kuvunja tukuvunjira yo ushaka. Kandi rero ifo yuko biba profitable ku muntu wese. Faut pas yuko ibintu byo muri mu mamine biducikira icyo bita le syndrome hollandais, la malédiction des ressources.
tutegezwa kwevita ivyo byose kila muntu wese ashikirwa. Hanyuma nitwibagira rero ibidukikije hamwe n'igitsina. Faut pas ko dukora politique idefavoriza bamwe n'abandi. Donc mu majambo make ivyo nariko ndavuga, la finalité ya vision c'est l'amélioration des conditions de vie de la population. Ivyo nariko ndavuga ngaha. Hanyuma na réduction des inégalités, ivyo navyo tuzobibonera he? Réduction ya chômage, satisfaction des besoins fondamentaux, kwivuza, espérance de vie izoduga, abakene bazogabanuka, hanyuma y'ama inégalité. Nababwiye ko ngundi biharuro rero. Ni gute rero ajya yara ama concept bijya byari bifaransa y'ama yagwa dukunda kuvuga. Kugira mvuge yuko rero l'espérance de vie à 12. Uno munsi biharuro byerekana yuko umurundi abaho a moyenne 60 ans. Twifuza yuko en 2040 tujya kuri 64.3 tukaja kuri 80 ans en 2060. Ibiharuro byo muri rusansuma tuzoronka bizotwereka aho tugeze muri espérance de vie. Taux de croissance de la population. Kuko umwe rutangura ibukuru gakwira hose. Sinoza kubwira no munsi ngugiye de règles de gestion ziri transparente najeje nyene mu nzu wanje bitari clair. Simvuga yuko utabuza amadefi kandi mumenye tuvuye. Ya kabiri kujana na diaspora miko muramusaba. Mu Burundi jewe sindo munyapolitiki. Mugaho nagiye nca misi yose. Urazi gushika mu gihugu abana abantu ushitse hano abantu bagahora. Nabibonye muri 2015 naringiye Igoma. Uyo muntu yakora muri RPA ari inshuti direct. Kubera mvuye Burundi gusa. Abandi bose twari kumwe na bakavumba twari kumwe nabandi donc bose bahunze 2015. Niyo umuntu wo kuri muri RPA ari inshuti. Mugabo abantu baranyinuba gusa kwa ndi mu Burundi. Kandi atamugambwe ndi. Ibi nashaka kubivuga kugira ngarukane kuri president wa diaspora. On est appelé à gérer des contradictions. Umukuru akorera abandi. Yini ibintu biblique sije umukuru akorera abandi kandi nurondera inyungu ziwawe. Nabivuze nkitangura gupresenta nitwakora ndabati nitegeko ndiko ndarikora ngarukirizi wanje n'abana biwanje. Uyu munsi bashaka kurisha bazangurira ku favorize. Ejo uhavuye ikaba contre wewe. Namba bourse mu kwitanga mvuga ati n'umwana yize Saint Esprit afisa amanota meze ukunuku nkibagera kimwe cya ekite navuze hariya. Umenye kuzo office abiyo bazoshikirwa umunsi umwe. Bisigura iki rero mukuru wa diaspora yaracanye mu byo kubesha. Hari abantu benshi bategezwa kuba bari ngaha bataje kubera utwo tuntu nyene. Yarabivuze umukuru w'igihugu kera nta gihugu twari dufise ko twabona umuhutu tukabona umututsi tukabona umutwa. Ijambo navuze nabandanije ko nagakwiye ku mukuru w'imyaka ivuze il faut dépolitiser le développement. Ni wabona yuko ishwe ninagyubaka rizogira inyungu. Umwe yavuze ati siho tuzoba turi en 2040 siho tuba turi benshi. Mugabo menye yuko ashobora kuba ariho umuzukuru wawe kuko amafaranga ni cyclique ni transfer. Uno munsi bashobora kuba afisha ashaje ugasanga ibintu byarahindutse. Murakoze reka Marunga avuge gatoye turabandanya. Je nitwa Wiri ndabaniwe mba mu gihugu ca Sweden ngakorera muri Norvege. Nashaka kwiyemeza nanje amadolari 500 mugabo nzoza ndatanga igihe cyose bizoba bikenewe. Murakoze. Ndabara mu kije mwese nanje nitwa Ikirage Innocent nkaba naje mvuye muri diaspora y'Ikishasa kandi nkaba njejwe n'igisata ca communication et media kandi kindi nashobora kuvuga nuko numvise hariho ibihugu bimwe byagiye biragira ibibazo byo mu ambassade. Je namye felicita ambassadeur wacu kuko vraiment turi kumwe vraiment turabana twamadukora ibikorwa byinshi turi kumwe twamaduhimbaza umunsi mukuru wa independence turi kumwe n'ibindi byinshi mu Burundi agize ikibazo twama turi kumwe tugafashanya turi kumwe na ambassade. Nanje nk'igiti ku giti cyo wanje ndemeye amadolari 300 kandi nkaba nemeye ko mesanze ndongoye igisata ca communication et media nzogerageza guhimiriza abarundi bene wacu turi kumwe Ikishasa
kandi ndazi ko bazovyumva neza. Murakoze. Murakoze cyane. Nitwa Tungimana Constant Michel, nkaba ndongoye diaspora mu gihugu ca Tanzania. Ibyavuzwe ni byinshi cyane kandi bishimishije, turizera cyane ko impinduka igiye kuhaba. Je ku giti canje niyemeje amadolari 500, mugabo aho nsubirira inyuma mu gihugu ca Tanzania nzogira mobilisation no mu bandi turi kumwe, ndizeye ko amafaranga atari makazoboneka. Murakoze. Ego murakoze cyane. Icambere nitwa Ndayishimiye Melchiade, nkaba ndumukomiseri ajeje kwigisha no gukundisha diaspora ndundi muri Sudani y'Amajepfo. Icambere twaranezerewe ngene mwatwakiriye, kanatsinda iyo umwana agiye kuramutsa umuvyeyi kuva kera baramwakira. Ivyo numva twokomera amashi yacu nziza mvyeyi yatwakiranye yose. Hanyuma kugira igikorwa kigende neza ndetse n'ibindi bikorwa byose, suko byokorwa n'abana ba diaspora mbona hano muri sale twicaya, ahubwo nuko twomenya yuko twebwe abarundi tuba mu mahanga ari twebwe turi abaambasaderi b'u Burundi. Ibihugu tubamwo tukagenda tuvuga neza igihugu cacu, tuvuga n'imigambi turiko turategura cyangwa igihugu cacu kigejeje imigambi, kugira ngo umurundi wese asubire kwiyumvamwo iyo yajava, iyo yavutse, na cyane cyane ko igihugu cy'u Burundi ariyo mpetso nziza yaduhetse. Je rero kubw'ivyo ndaterera amadolari 200 kandi nzobandanya uko bizoba bigenda birakorwa. Murakoze. Murakoze cyane. Nitwa Byizigiro Jevas, umwe mu diaspora muri Australia. Ubwa mbere reka mbanze nshimire abateguye iyi nama, hanyuma nongere nshimire inicubahiro mukuru w'igihugu kuri vision ya 2040 na 2060 hamwe n'abakora nkawe, kuko harimo benshi usanga mu bisanzwe imigambi canke vision afise biboneka kumengwa hariya hejuru hari abamusabota kugira ngo imigambi ntije imbere. Mu bisanzwe teme yacu ni yuko nk'umu diaspora aba akongera akora mu mahanga no koriki. Je ngo mvuge gatoyi nuko bwa mbere twotanga impanuro mu byo tushobora kubona hirya no hino. Benshi turamaze kuja mu bihugu bitandukanye, twabonye byinshi impanuro canke umuntu agatanga ivyumviro. Nk'ivyumviro vya mbere no korera kubya niki nuko ubwa mbere iyi vision tumanza kuyumva cyo kimwe. Mbega twese iyi vision ya 2040 na 2060 tuyumva cyo kimwe, ubo turayitahura. Ubwo hariya hejuru naho barayitahura nka nyine cyubahiro umukuru w'igihugu. Ico nduva kwihambaye hamwe twamara kwitahura twese cyo kimwe, hama tukongera ko dufise umutwe, tukaba dufise vision, hasigara ya determination yuko tugiye kuyishira mu ngiro. Hariho rero ibintu byinshi novuga nti muri leta hariya hirya bakwiye kuba bokora. Icambere nuko navuze nyine ko twatahura cyo kimwe, hanyuma hakaba n'ibindi bintu byinshi nubwo dufise business plan bisaba ko twoshira mu ngiro kugira ngo ishobore kwavansa, ntibe vya bintu byo mu bitabo gusa, ahubwo be vya bindi by'imvugo bijana n'ingiro. Benshi turafise ama vision mugabo gacu usanga na ma vision gusa zorangira hiyo nyene. Hariho byinshi na cyane cyane ibi bikurikira. Birasaba ko dukura akantu ka mwana wa mama. Akantu ka mwana wa mama kariho nkatwa ba diaspora dufise ingorane iyo twinjiye mu biro, kubera baba batatuzi biratugora kwinjira, ukazoshika ngaho onye uri kurabaza ikintu nta ukozi. Twaramenyere gutonda ku murongo, abandi baca bashika binjira ukazoga umurindiriye ukacugira ingorane. Icyo byose ni kubitahura. Ikindi hariho ibintu tuguma twibaza kumengwa amacakubiri yaraheze, twaba twibeshe cyane. Hatari amacakubiri yiki, hari amacakubiri yiki, hatari amacakubiri yiki, hari amacakubiri yiki. Reka mpagare ku macakubiri y'ibintu bikeyi, ni ukuvuga niki tugitanga uburongozi, igisoda, igipolisi muri amashuri d'excellence n'ibindi, twishimikije intara, twishimikije ubwoko. Nta macakubiri azofahetse kuko je ninje nk'umuhutu bizokoma bizi ko ninje nk'umuhutu, ninje nk'umututsi ntituba twagifuse. Ivyo bisaba ko cofudika kugira ngo habeho merite, ibintu bikoreke para merite.
hariho n'ibindi nagomba kuvuga nibijanye n'abantu bafungiye mu busho kumasonga mugenzi urabona murantunga sinsubira kuza kuvuga nari kuvuga hamwe kare sinsubira kuza kuvuga abafungiye mu busho hari ibyo tubashobora gukora tukagabanya abantu mu busho abafite ivyaha bito bito bakaca baja mu buzi public hariho amatungo ya leta akarimwa n'ibindi baba bariko barafungura ivyarimwe natwe kandi nabo bateza kuja kurima ugasanga mu bisanzwe hariho inyungu kanaka itari kwirinjira. Mwene wacu byizigiro reka mbandanye kuko ntiharagaraho niyemeza. Mwene wacu byizigiro reka ndakubwire ivyerekeye politique générale du gouvernement nibaza ko wotenyenya gatoyi kuko sivyo sinotinye nanje ndumwe mu nyagihugu kandi iza gukontribuwa mwampamagaye nkontribuwe songa kuvyerekeye diaspora ubukozi ivyo ndaza ko ivyo navyo ndabishikako none gatoyi shaka turokadre tumenye ngiye turiko toriorienta deba ndiko ndiroyanta nanje oya ndiko muradekala gatoyi ivyo gufungura abantu canke iki turavyumvira twigira notre niveau bivuze son excellence ayo na une commission ça fait 10 jours yazungurutse ubusho bwose kugira irabishigwa mu ngiro y'imanza neza cyane nashaka ndaguhumuriza yo tuvuge kuri sije yo no munsi kugira duha ijambo abandi bantu hanyuma umuryango uruguruwe kuri question yose ukeneye jewe njeje by'ubutunzi na development wicaye ngaje de diplomatie bureau diplomatique turashaka kuguha ubundi ajejwe les affaires juridiques sikigira tuganye umwanya sije no munsi no koleka nk'umu diaspora ndiko ntanga ivyumviro reka nuko teme mutayide bifite neza oya uwo koruko no munsi nibiherenga ntibashaka kubwira nitwoheza byose no munsi ari amateme thématique aza gukorwa no munsi après midi mujya mu migwi ndaba programme okay nta kibazo reka nje kuri ibi bya diaspora nagomba bwa mbere ko gituma desha ubuhashitse imbere ko mvuga ibindi byinshi nagomba mbanze muri bene wacu ngaha mbanze ndababwire yuko nubwo turi hanze etre diaspora ne pas égale à riche etre diaspora ntibisigura ko utunze nyakubaha byizigiro jewe nk'umurundi abahanze nokora iki kugira ngo neri intambwe muri mbona kazi ni muri iyo nzira nyine yego ntibisigura yuko twaciye tuba abatunzi ba mbere hari icyo nagomba kuhanura aba diaspora benshi usanga twigumira hariya ntacyo tugomba gukora mu gihugu burya ndabizi nandi ndafise n'abana ndafise n'umwana yambwiye ati what is Africa kandi ugasanga ntacyo tuko turakora nuko ndagomba ndababwire yuko abana dufise tubahanure hariya hirya nabo batahure nukuvuga tubakundishe uburundi dukundishe n'abatwe tumaze kubitahura tubitahuze n'abandi hanyuma ngomba ncenza ntije nk'umu diaspora nanje no kuriki jewe maze umwaka ngaha nicyo gituma n'amahera niyemeje maze umwaka urenga gatoyi n'amahera niyemeje nayemeje mu Barundi nta madora niko ndakorera mugabo nzosubira inyuma muri uwo mwaka nyene nukuvuga jewe nk'umu diaspora icambere nuko nemera ko uburundi ndabukunda vision 2040 na 2060 ndayishigikiye hanyuma mu bisanzwe nuko ngiye hamwe no subira inyuma icambere ku mwambasaderi kuvuga uburundi neza kuko ini sale lenje surava famille ibibi tukabihereza ngaha nyene mugabo tukavuga ivyiza ibere rya mama wawe ntureka kugira ngo nikubera rifise amahere tukamenya neza yuko uburundi ni wacu mfise societe nise iwacu ni wacu igifise siguro ikomeye cyane iwacu ni wacu iwanyu ni wanyu hanyuma ikindi nuko mu byo shoka byose biterambere no bikora murakoze icyo niyemeje nkuko nabivuze ntiyemeza mu marundi nanditse mu miliyoni hariya hirya maze umwaka nta madorari niko ndakorera uretse imigambi niko ndakora gusa murakoze mu ijambo hariya je duheraheza tiko turaheraheza burya tuba duheraheza hanyuma kubaca yishura inuze madamu karibu murakoze cyane simvuga byinshi kuko navuze byinshi cyane kubera ko ndakunda Burundi n'abarundi no kuvuga iki nshaka gusaba yuko twabemereye ko tugiye gusensibiliza mu bihugu byose kandi twahagurutse kugira ngo dukore nkuko bavuze bati diaspora itagisinziriye rero kubera ko tumaze kubona ibihugu byinshi amambasade ntiyumvikanye n'abarongozi ba diaspora dushaka dusabe n'uturongoye mushasha ashobora kuja kuvuga bakabiha izindi ntumbero muturonderere urwandiko
rusinywe ko na guverinoma y'u Burundi ko umudiaspora azoba ariko arasensibiliza mu gihugu runaka batazovuga ko turiko turiba abanyagihugu ko dushaka kuza gukorera Uburundi n'abarundi kuko turashoboye. Murakoze. Nyakubahwa madamu, nibaza yuko ejo bumvise institution nyakubahwa mukuru w'igihugu yahaye abambasade yuko simwa azita guhuza aba diaspora kugira ngo batange raporo y'ibyo bumvikanye n'ibyo bavuze. Nibaza ko ibyo bintu bija mu rwego si ngombwa ngo habe urwandiko rundi. Iyo institution yahereza ambasade irakwiye cyane gose, irikwije ahubwo yaramahaye n'akanimero ka WhatsApp, ahubwo uwo muntu azoreka agabitanya atari mu ntumbero y'umukuru w'igihugu, nibazo bafise ibibazo numva azogira ibibazo. Wewe ari amarinete